Yes, bakunzi ba TV mumeze neza aho muri hose ndabaramukije nongera ndabipfuriza umunsi mwiza aho muri hose. Uti rero amaro y'Imana bashwaremwo ndetse anabahunde imigisha myinshi cyane. Ni Elmalof mwari muko bisanzwe umusore wanyu akomeje gukora ibintu bimeze neza bazanira udukuru tumeze neza. So guys, uno munsi nagarutse muri ya nkuru yanyu musanzwe mukunda ya topic yacu dusanzwe dukunda cya iganiro cyacu musanzwe memera naco sikindi ni love story with Mwalimu. Yes, Mwalimu again, I'm here, I'm back again to ganira about love, to ganire everything can happen in our relationship. So atuno musi dufise bande nk'abashitsi abize ko maze imisi ntikorana uko urugo rudatembererwa n'abashitsi ruba rugumurozi ariko no kumurozi basigaye bagenda kwasaba amazi kandi bakabaho. Uno musi remfise abantu babiri murabona ndahagatiwe, ndafise inkumi, ndafise n'umusore ku ruhande, mbona yuko bambaye neza baberewe bakeye cyane, biboneka ko nabonyene urukundo ntiyo baguye nabi. Ariko reka tubanze tubaramutse hama tugaruke na topic yacu tuzagukorera ko no musi. Ni sawa. Umeze neza? Ego namwe. Ego twe turashima kabisa muri isanze cyane muri love story. Murakoze cyane. Ego muri romantic ko ndababona umenga ebana ibintu byose ni fresh. Yeah, niko biri kabisa. Ego umusore wacu uti niko biri ari romantic ndibaza abakurikirana ndati mwari mumaze kumubona ngaha yaraje igihe kimwe ari mu kiganiro cy'ibikogwa asanzwe akora vya music ariko no musi namuzanye out ya music kugira ngo tuganire ubuzima busanzwe mu rukundo naho bigenda gute. Ariko si wewe nyende kumwe n'inkumi yindi isa neza nawe nyene ubona yuko no musi je ngaha aya ndahafira kabisa. Reka nawe tumuramutse maze nawe yidondore avuga wari we n'icyo asanzwe akora kugira ngo dukorane n'abantu tuzi nayo. Hama murakoze kunyakira. Hama kazina kanje ntwa Cynthia niryo beshi bamenyereye. Ibyo batamenyereye? Iryo beshi bamenyereye irya kazi risanzwe ni Cynthia. Ego Cynthia asanzwe akora akazi akaye ko numva ko mukazi bamenyereye nka Cynthia. Jewe ndi umukomedi. Umukomedi? Ndagusavye ntwenze basi ngakora umukomedi. Ego ntwenza gatoyi gusa. Agenda umukomedi gusa keshi ndi muri filme. Ego justement uno musi sinaje kubaza ibibazo ntwe karagashira gusa ndamwe koko rimwe nabirashika tukacamwa ati uno musi rero dukorera kuri love story. Ndagaruka neza murabize ko dukuma dukorera ku nkuru zigena zitandukanye mu rukundo tugena duhura navyo nk'abasore bahura navyo inkumi abubatse canke abatarubaka babimirije kubaka ivyo bahura navyo. Ati uno musi dukorera kuki Elmalof Mwalimu ndavuga ati dusanzwe tubaho tuzi yuko twese mu rukundo hari ukuryoherwa akabaho no kubabara, hari uguhemukirwa ndetse akabaho no gutuma wishima bakagushimisha. Ariko uno munsi debanazanye ndaturabazanya ati hagati y'abahungu n'abakobwa nabahe babara mu rukundo gusumba nabahe baca inyuma abandi gusumba abandi. Ndebaza yuko uno munsi deba twese turayumva. Aha rero niho tubonera neza umuntu ari muri really love canke muri babandi usanga ari bihemu bahemukira gusa atarukundo bafise muri yo. Turahera kuri Mr. Ali Smith Burundi atwiganire neza nawe ibintu yo babona bihappeninga ngaho hagati y'umuhungu n'umukobwa ninde usanga babara cyane mu rukundo iyo ahemukiwe canke ninde ahemukira uwundi gusumba. Hagati y'umuhungu n'umukobwa sinovuga ngo ari umuntu ababara cyane gusumba uwundi, twese turababara ko dufite imitima. Ego bivana rero mu buryo wahemukiwemwo, ariko gusa iconzi twese turababara iyo duhemukiwe. Urumva twese nyene turababazanya kandi turababara doplisi kandi twese turanganye bubabare. Ariko iyo tugiye kubakobwa umukobwa aravuga ati wapi twe twabara gose kabisa nitwe mubabaza ko nitwe dukunda gose kuruta mwebwe. Umuhungu nakabwira ati natwe nitwe twabara nitwe dukunda kuruta mwebwe. Abakobwa ku ruhande rw'iwabo bavuga ko bababara kubera bashaka kwivugira, urumva bashaka nyene kwisambira. Natwe abahungu tubajije tukubwira uko nyene, ariko muri rusangi twese tubabara twese. Ego tubabara twese nkuko muvyumva, ariko sinibaza ko no kuri sense ariko yobayibona uko wewe abantu tubona ibintu gutandukanye. Je nko kubwanje abakobwa nibo babara cyane, nibo babara gusumbya abahungu kuko umukobwa arakunda cyane n'abantu bambere bakunda cyane gusumbya abahungu, kandi umukobwa gukunza abayibaza ngo numwe kumba umuhungu abafise unda kubangikanya. Uwo ni sense atubwiye ko umuhungu abafise unda kubangikanya, ariko nanje ndafise ubuhamya bwemeza neza yuko abahungu tubabara cyane gusumba abakobwa. Ego utigute umukobwa arashobora gukundana n'abahungu batanu ntumenye na kimwe, ariko umuhungu akundana gusa n'abakobwa batatu utegereza kumufata uri umukobwa w'ubwenge, utegereza kumufata kubera ko turi abantu ntituzi guhisha santima, navuga
iyo akunze benshi urayibona tu ateza gushanganikirwa ko abafise ibintu vyinshi murondera we aramurondera akeneye iki uyakeneye iki ugakeneye iki ariko umukobwa nicyo akeneye bavuga ati arashobora guteka inkono zibiri yicaye mu nzu ariko araraba agasiguye kamwe ka DJ Musati kandi ntazigize inkono nimwe kandi na film akayikurikirana yose niko rero natwe mutugira je ndibaza ko ngaho tuba tutahura na Mr. nivyo handa gushikije na kwijana kuko umukobwa n'umuntu wambara guhaye ubabare vraiment bashaka kumara indwi yose uryamye mu nzu atana kimukora aho ndagushigikiye vraiment oya jenga kweli je sinagushigikira kubera ono zindi gutuma no gushigikira abakobwa nibo babara cyane abantu bambere bavanga abantu abahungu ego mbwira ibintu bitatu vyo kwemeza ko abakobwa aribo babara cyane gusumba abahungu kubera nko kubganje bona nk'umuhungu mwashaka kundana mugakundana wo kibaza ngo urumwe kumbe ukibaza ngo umukobwa umwe mukundana niyo muhungu kumbe uwo muhungu afise abandi bakobwa akundana rero iyo guhemukiye ko mama yaze byinshi mama raganiriye byinshi urumva nyine mukundana na kimwe muhishanya rero imagine aciyaguhemukira ucusiga uricuza amajambo baramutaye kumubwira ayo mama rahanuranye ucusiga uricuza ico kituma wabivutse oya sisi arabesha sisi uri kuvuga kugira nyene uri kurivugira sivyo ariko tugiyanje nayo tukavugisha ukuri okay reka ndako example sivyo nga twoga bangu yo dukunze turakunda vraiment kandi turita kuri tunamabuye tukiruka mu gatondo saa 7 mwijoro kugira umukunzi wawe aronke ico yifuza urumva wowe ukiruka n'ikirato kigahengama bikanga kwigurira n'ikirato ariko we nakagusaba ikintu kwa kimuzanira ku mwanya akanagusaba na telefone kwa telefone ya 300,000 ufisi ya 25,000 urumva ukamukunda ukamwitaho sasa cha imagine muri yo ka aciya ko babaza kaguhemukira ukaje usanga afise undi muntu ugarura ibyiza byose wamukore mu kumwitanga ugasanga namushika yaragusabye igihumbi hariya warakimwimye ariko wagishira urya mukobwa eske none aciya guhemukira kore ibintu nk'ibyo muri wewe wo kuyumva gute numva ko babara gusumba big things icyumviro cyiza cyane kabisa ankoreye ahantu cyane nari nkeneye gushika kugira ngo sisi nawe ndamuzane neza adusugurire twebwe yatubwiye ati twebwe turitanga turuca kwiti no kumabuye dukora kugira ngo tunezeraza abo dukunda tubashimishe mu byo bashaka tubaheze ubu ugasanga yirirwa ryamye mu nkere karachatinga n'abandi basore nanye niko napambana kubera ko bambwiye ati bebe mon cœur mon amour ndakeneye iki mon tout ariko ugasanga nawe hari anya ariko yandikira n'abandi voilà korera ku muryango mutashe mwese ugataha uvuye kurondera ubuzima nawe agataha avuye kunywera amacupa yaguriwe n'abandi bantu urumva biratuma biboneka neza yuko twebwe bahungu nitwe turi abantu bambere tubabarasa cyane turasufra iyo turi mu rukundo kabisa turitanga ariko iyo duhemukiwe biragaruka ukimva ati ibintu byose nakoze why ankorera ikintu nk'iki ariko abakobwa nta kintu nakibwe bumva byose avuga ati shaho ugende cyangwa reka abahungu baduzuye sinone si byose je ku ruhande rwanje imbagije nkawe umbwiye nk'umukobwa mukundana buri munsi mu muhangaye umukobwa dukunda buri munsi ndamuhangaye none nanje ndakubaza ikibazo aho kubenda gwa amafaranga buri munsi umva byo by'ubahogwe ni versement y'imoto cyangwa imoto mandi ngo natanga yuko ushobora kurondera ukiruka kuba umukobwa aryamye bako chatinga n'abandi abantu sivyo umuronderera nanje cyenda kubaza ubu muhangahe buri munsi hamwe atoguca inyuma akarondera abandi boyamuha okay sawa icyo ni kibazo ciza urumva okay wibuke ko umuhungu ashobora kwiruka kugira we wagwico buri kintu cyose wifuza byumvikana ko simaga kuzanira buri munsi ngo agwa amafaranga ariko ashaka kuvuga ati umukunzi wanje akeneye ikintu kanaka swatse amavuta yaheze swatse ibi byaheze muzu nzaheza akabiguha urumva ariko we ntibibuza ko genda kumuca inyuma wagatonda ku kazi nawe ugatonda ku kandi migete y'umuhungu ko wari uzi ati jewe mutipa za gutaha 17 nawe ujya 17 sezeni na nusu ubushitse muhira urumva kuvuga ngo ndaguhiki buri munsi siyo solution gusa icyo mbanzi kuri je no kwamvuga ati umukunzi wanje byose arafise ntacabuze amavuta karato byose arabifise sinzi gukura nawe uragusa abakobwa ni hatari fo sinzi bakunzi banda TV abakobwa mu dukwirikirana ni fomu ikebuki uko twebwe abahungu imitima yakira baba barasana gusumba maskini Sensia uramaze kubabazwa mu rukundo byagenze gute basugira ngo twemeze neza yuko Sensia ivyo avuga yuko abakobwa baba bari gusumba iyo babifitiye ubuhame jewe kubwanje je namunarambabaza ariko uramaze kubabaza umuntu
kubabaza ngira byoshika kuko apana ngira oya nuvuge ngira vuga ati ego vyarashitse uwo mbabaza byarashitse vraiment nukuri urumva rero urumva wene mu rukundo ntarababazwa niyo aramaze kubabaza niyo mpamvu avuga uko ntazobabare bw'urukundo ngene bumeze kumbura niyo babazwa duce vuga tubabare bw'urukundo bumeze uko niyo mpamvu ariko avuga kujya ndagutahura je nivuga ku giti cy'uwanje ego umva ku giti cy'iwawe none kubera iki okay hari no cyenda gufatira rero yatubwiye ngo akubana babara cyane mu gihe wowe atarigera babazwa no musi numwe wewe wabimenye gute ko ari mu babara cyane kubera ndabibona ku bagenzi baza bakobwa turayaga arashobora kumbwira tujya mu tipe nakarame mukiye byagenze uku twayaze byinshi twakuranye imigambi myinshi birapfa umva nyene cyambona yuko byarashitse mu bandi ariko rero fopa gucufatira hamwe ngo yarambabaje biva kumenya kwanza source yo kubabazwa kwawe niyihe nikiye nimba ari wabitumye we nivyo abanyetiko turavuga nivyo abanyetiko turavuga ajya ku kazi ukaja mu geto y'umuhungu yataha ugashuta none umunsi yagufashe agaca guheba ucuvuga ngo yarambabaje ego urabara ati wo nkunda arampevye nubwo namucinga arampevye ngo uba wabitumye numva ahubwo nuba wamubabaje ndakubwire jingaje kuruhande rwanje wo nkunda cyane amemukiye je sinomwirukako nomureka kagenda none abahungu nibozuye Haujajua mapenzi mwanamke. Oya nawe kagufyina. Narakunda ngo babazwe niwe mva ariko avuga uko. Narakundwa ngo babazwe. Urumva no bose akunda aho kubabazwa niwe bababaza. Byumvikana n'abandi usanga bakunda kuri control ugasanga avuga tujya mu tipe tuzogenda na demo 3 mois ziheze ndace ndamukatira urumva. Cyage nzomusaba ikinika kimaye cyindamukatira. Sike umva ndakubwire. Ari gihe umuhungu mukundana mukagira ibyo mudahurijeko. Umva icyo akubwiye uko n'uburenganzira bwawe. Ariko rindira ati tugende twumvikana bukebuke. Tugende twumvikana bukebuke. Waze yideba yo no munsi je ndumvira kome. Rero turaharira tu. Rero ikibazo cya mbere je mbaze ni kimwe. Umuntu aba in love in really love afise intumbero runaka. Yuwo muntu baba bari kumwe. Kandi aba serious n'umuntu bivanye no kuntu nawe abona yuko ari wa wundi akeneye wa wundi yipfuza. Abona yuko amuronka ivyo akeneye. Sasa wowe rero nce ndakubaza wowe rero uri kurambwira ivyo bintu byose. Iyo uri mu rukundo ufise intumbero nyabaki. Kuburyo wumva ko umuhunga mpevye ntaco bintu nkaye yogenda peut-être nta ntumbero ubufise. No umviriza. Hari gihe ubufise intumbero nyine mukaba mukunda nukavuga ati umuntu kweri gusa umenye ko ari n'abahungu bakunda abakoga akavuga ati reka ndamutesha agaciro cyangwa ndamutesha umwanya atagahunda yo kugushira mu rugo afise sivyo kandi abahungu bikigiye babashika yuko muryamana apana kugushira mu nzu cyo cyo ndakibesheko mbo kanda turyamane kandi muryamanye muca muhebana biramaze kugushikira Nishwemeranye ibintu nawe bitarabibona gumuve utarabibona irashikira nayo kuagenzi abagenzi bawe baburi musi bahura na byose oya gusa je biconzi nuko abahungu cendemeza cyane yuko baba baragusumba abakobwa ariko abakobwa iyo bababaye barerekana cyane sentiments zabo z'umubabaro imbere kuruta abahungu umunga ashobora kuba akabifuka tuntu biboneye ugoka umutima uburibwe bwiwe akabwumva buri mu mutima voilà kubera usanga abakobwa bafite amemosyo ari hafi babone babana bafite amara ari hafi aca batanga gukoroka imbere umukobwa ashikini cry akaja kuri status akapostinga oh I'm alone I'm single girl nari niteze kuzobikora post single girl ili tukutongoze tuweze kukutongoza ega sio matangazo kama uri achika niwe na simu yako we na moyo wako tekereza vraiment witonde usenge imana timana mugira publicité babone ko abaye single rero umva imiryango iruguruye ego je ndibaza neze ko ikintu twogitahura nako vraiment jewe apare yanje sore gatoya mumbarize kwanza je shaka mumbarize ibintu bitatu bituma abakobwa baza bacitinga abahungu bakavanga abahungu aha bonne question na wewe ibaza wishure kubera kukimbajije hari gituma kimbajije aya kikubajije kubera ko umukobwa nawe uraza kumbwira ati ibintu bitatu bituma namwe mucitinga abakobwa okay ikintu je nko ku ruhande rwanje je vraiment uri umuhungu dukundana je ndakunda umuhungu vraiment duhana care yani tuvugana sivyo ari umuhungu ushobora kwandikira ngo murakundana
ukamwandikira ugasanga kwishyura inyuma y'amasaha 3 sibyo ngo murakundana inyuma y'amasaha 3 kandi akaba yayisomye inyuma y'amasaha noba nzumvirize kakunshira mujya sinakuciriye bo mwijambo hama inyuma y'amasaha 3 inyuma y'amasaha nakaca kwishura urumva ngo sorry nari mu kazi kuntu byaga none every day miso si amari mu kazi oya biravana biva kuki oya sikuvuga ngo bitera ibikaca bidutera inzigo bigatuma tumuvanga turondera abandi baduha care oya sikuvuga ngo biva kuki mu bisanzwe ego mwakundanye suwa undi yirwa mu nzu aryamye akubaza ngo nturafungura afise job afise business akora rero mu rujya mwanya ni mwebwe babiri kwanza kuganira umenye gahunda y'umunsi w'umukunzi wawe niyi uno munsi afise programme izi ubu umenye ati bebe uno munsi waramutse neza ego programme ya uno munsi bebe imeze gute uno munsi ndaja wonyine ukumva yuko muri uwo munsi muri uwo mwanya wose nta time azakuronka mugo bivanye n'ikiyago mugenda mugiranira mugo rero mu gihe uzokuna n'umuhungu canke umukobwa mukagendana ntakubwire gahunda ziwe z'ubuzima ntimubwirane ibintu mugenda mucamwo muzobabazanya kuko uzobona ujya mwanya atakwandikiye ugaca bibaza ngo ariko adraga abandi cyangwa iti ntanyitayeho orke ari busy na life narangiza aje akakwandikira ati mon cœur wiriwe gute ugaca usanga wavyimbye ne misi yose akareponse kamwe neza mon cœur mais c'est bon amureche ikintu cyo gutangaza ni kimwe urabona wowe uri kuruka n'ubuzima kugira ngo ico yifuza ariko ne ntabibona wihenda utakubwira ati bisheri fondote yaheze ntuyimuhe monsheri ngorane no urumva ibyo nisho kucya kibazo cyawe kuravuga hari igihe umuntu mwandikira ukavuga audio y'iminota 30 sibyo wowe ukumva kwishyuye ngo okay fresh okay turasubira hanyuma cyangwa sawa ngo rindi yangu ndakuvugisha none mwe umwanya bakwa kandi aziko mukundana ntari ku kazi ni mwijoro buzigwa kavugana nimba bayasohokanye n'abandi abakobwa hari yawe bimenya gute sasa rero iyo onya iba ari devoir yiwawe n'uwo mukunzi wawe kwicara hamwe mukabazanya ukabwizanya ukuri okay ico no munganira ni kimwe so sisi ikintu cyamwe mumenya mu rukundo ni kiyago sibyo abantu benshi je ndakunda kubivuga kenshi bavuga ngo urukundo ngo nta formule rufise ko formule ari fise gusa tubuze plan d'ikuru sibyo nibi muco usanga kenshi abantu benshi twinjira mu rukundo tudafise objectif rero maze kuja mu rukundo atanombera ufise ni hamwe zo kwa wababaye canke wababaje kora ntuvyuzi urimwo urumva ntubuzi ibyo urimwo muga exactement mukunzi we mukundana kandi mwemerana ubuzi plan zone zimeze zakazi sibyo abubwiye ati bebe umwanya ndi ku kazi nafatira uramutara kubibizi urumva byose rero ni kiyago ifore umuvuga ati umukunzi wanje umwanya bari libre umwanya ari ku kazi ndamubuze online nzo kwihangana ndamurese nzo kwihangana byose rero gikuru mu rukundo n'uruya ni kiyago nico fondation ya byose aho ushatse kukunganira rero kuri ico kibazo cyo gukora vuga ambenda kubaze kubera iki abahungu mukunda kubaza abakobwa nk'umurakutenge gukunda wacu umubaza ngo mbega mu buzima bwawe ngo ukunda iki wanyiki mukibaza muwa mushakiki ico ni kibazo ciza kandi kirakeno sibyo okay yugiye mwishyamba utazi umanza kwanza kubaza ibiriye kugira nture nisanganya mu gihe kandi utanguye relation n'umukobwa mushasha wowe utamuzi n'abatakuzi sibyo ilfo umubaze ikinakunda nico yanga kuko biragufasha wewe kuyubaka no kumwubaka okay mbwiye umukobwa akubwiye ati jewe ndanga ibintu binibi kugira ntumubabaze cya kugira ntumutakaze urabyubereza kubikora mugina akubwiye ati jewe ndakunda ibinibi ubinkore binashimisha nakugira umugere nk'umukunzi wawe urabyitwarare kwa yumukorera kugira ryohegwe ndibaze nakwishyuye nta kindi yes nongereje ko no musi umukobwa wenyine turi bahungu babiri rete anya office kibazo nongereje ko kuri iki kintu wabagiye ati niye mpamvu ituma ubaza uwo mukunda ati ukunda iki wanyiki yes ni kibazo ciza nuko nawo bimubaza ati mu bebe nikiki nibihe ibintu mu buzima bwawe ukunda nibihe wanga kugira ngo umenye ati wo dukundanye amaze kumenya ivyo wanga n'ivyo ukunda aca bigufashamo no ndindira ndakumvishe neza nico kintu ngomba nshiremo akadomo kugira ngo nyene uvyo bitahure neza muri gaka ikintu ukunda ni kuvuga ni ibintu mu buzima busanzwe bw'iwawe ibintu usanga udakora hari umuntu usanga avuga ati je kintu umuntu akoze ibintu ibi nibi nyavumandi ushaka guhuza rero ndakubaza ivyo ukunda mbonda ko umuntu ameze uko ndanka umuntu afata uko ndanka umuntu angira ibi nibi biga bifasha iki bifasha iko uwo mukundanye abaziti umukunzi wanje hamwe no gukora iki kintu
kiramushavuza ariko hamwe nokora iki inye kiramunezereza rero nimba yagukunze kugira ngo aze akwiteho aguhekeye akunezereze mushike aho mugomba gushika muryohewe mwese ndetse mwishimiye urukundo rwanyu bisaba yuko akora vya bindi ukunda ndetse akabirushirizaho mukaryoherwa mwese kugira ngo mushike ahantu mwese mukunda akirinda bijya biba mubwiye ko wanga kuko n'utabimubwira ati wankiki namwe uzosanga yagikosa atakizi kigaca kikubabaza kigatuma haza ugwanko hagati yanyu ku kintu mwari kuganira kigahera abandi bazaturatahura ne kwanza ndakubaze nawe urafise ukunda shaka kushwa muco kibazo cyo nyene umbwiye mon amour mon cœur my wife ari hose vraiment ego ndamufite 100%. Okay hama kuva mwatanguye kuvugana na kintu waramubwiye ati wanki ukunda ikinani cyo ubora arenza kuce ngo bayarenzeko mu bintu yoba yanga iye mu bintu yoba yanka I think twese ntituraba marayika turabantu ndiwe twumvikane ariko wowe yabanze urindire twumvikane turabantu hariho ikosa riza par hasard sivyo tagiteguriye ariko rimaze kubuka amenya ati nakoze kandi uwo nkunda aracyanka mu gihe uba wakoze iryo kosa urashobora kuvuga ati iki kintu mbona gikoze umukunzi wanje aracyanka directement ava yuko anakubwira ngo je wakoze iki wa wamaze kukimenya ukamubwira ati mon cœur wallahi I swear vyashitse nakoze iki kintu mbabarira hakiri kare nihenze kanciyemo nihenze kanciyemo ariko atarinze kuza kuronda ngo wankori iki sin wagikoze waciuze ati je fais ça elle n'aime pas ça gacho gihagarika bien avant ndaza turatahura umbwiye ko ndabitahuye Ewana kubya turi toto mbi aho utatuweza nibihe bintu mbona ko vyobaho kugira ngo deception zigabanuke ku mpande zose zitandukanye kubera ibyo bintu nyine bikunda kuba ku bangu n'abakobwa nkuko wabivuze kare bivana n'ukuntu mu rukundo rw'ababumvikana sibyo umwe yashavuje wundi akasaba imbabazi n'ingoga hama asabye imbabazi bakaba barena gusa ikindi naco cyo no bahanura ibintu by'ishavu ari gushaka kundana n'umuntu ugasanga afite ishavu mugi ati mbabarira ngo we kila siku misa mugwa mwikose okay hama ikintu ciza gusa cyo magazeko nuko twokwiga kubabarirana mu rukundo kuko nababana badakomana amahembe kandi utihangana mukundana no mu rugo ni muzo kwihanganirana yego nuvuga ko kwa sisitwa ku ibintu bibiri icambere kwihanganiranira mu rukundo nico cya kintu cyambere gikenewe utihanganye mu rukundo no mu rugo ntimuzo kwihanganirana kandi mutegereza guca mwahukana kuko ubu ukundanye nawe si marayika ngo ntakora ikosa teza kuriko ariko mu gihe arikoze agusavye sorry mu apologize ni ibintu bisanzwe ikindi cya kabiri ni kumenya intumbero y'urukundo urimwo yariyo sivyo intumbero y'urukundo urimo yariyo eske uwo dukundanye dufitaniye intumbero nyabaki hama yes hanyuma mukaja kuri wa murongo umwe muri ko muripfuza gushikako ndetse mukagwanira iryo terambere ryanyu mwese ntihagire ngo umwe ntagwanire iryo terambere wundi yicaye ugasanga mu rukundo umwe niwe yatumye mumara n'imyaka 3 mukunda bivanye nuko warakosha akabari baza kugusaba imbabazi ugakosha akagaruka agasaba imbabazi kugira ngo nyene umva gaforsa urukundo rubeho ni ibintu bituma deception ziguma zihaba ujya mu musaza avuga ati bana uno musi rero I say it's over kabisa mon cher uwazohura nawe uzamubwira ati urukundo ntirubaho kuko azoba yababaje ndibaza ko ngaha turahuriza ariko reka duje kuri Ali Smith nawe peut-être radio nka bibiri cyangwa bitanu navyo vyokorwa kugira ngo deception zigabanuke uyukune n'umuntu murambane mwishimane mubeho mumeze fresh. Okay murakoze ku mijambo so bakunzi ba Nda TV saka muniza amatugi gato kintu ngira mvuye kirakomeye surtout kandi kiganiro ni kiza love story kuko birigisha byinshi kandi biratuma utari bimwe mutarize igituma nabona tokorogera ama deception mu rukundo agabanuke icambere ni kimwe nakubwira injira mu rukundo ufite objectif injira mu rukundo ufite intumbero nimba uvuga ati ujyani kanaka ngiye kumupropose dukundane cyangwa araje kumupropose dukundane manza kwanza umutima wawe umve kwanza kumwaki umve kwanza kumukunze umve kwanza kumwishimiye kandi uri pre cyangwa uri prete gukora umugambi cyo ni kintu cyambere no bahanura ikintu cya kabiri nababwira mu rukundo gikenewe ukuri kora kintu mu rukundo mukabwiza ukuri
ukuri kuratuma umuntu mwubaka kandi mwishimanye mwizerana. Ico ni ca kabiri. Ca gatatu, amaronko mu rukundo besha atuma duhemuka. Apare y'abahungu gituma kenshi tukunda guhemuka. Tama mu kirundi no kivuga gute? Kwifuza. Abahungu turano twifuza urumva kugira ibintu byinshi mu mwanya muto, ugasanga ukundana n'umudemu wawe ntacakwima kya kintu uragifise, ariko ubonye ubundi hari ugacushaka washikibira kandi ubona ubundi ugacushaka, urumva ni yatamanye ni kuba kwifuza biguma bigaruka. Iyo ni apare y'abakuru twebwe abahungu, sivyo? No cengarwa kuri apare y'abakobwa naho amaronko abakobwa nano bakunda amaronko y'ibintu byinshi. Urumva abonye umuntu azaka mu kintu kirenge ujya mutiba bataramukorera acagenda. Fye urumva ibyo ni ibintu bituma tujya mu deception kenshi kandi dukwiye kwirinda. Ego. Ikindi nacyo je no kongera ko muri uno mwanya reka mvuge kimwe kucerekeye ikintu yaka aravuga cy'amaronko, ariko ndakivuga gutandukana uko yakivuze ku bahungu. Umuhungu aratinya cyane umukobwa musaba ibintu byinshi by'amafaranga kabisa. Shitojira umuhungu mukunda akabona ko uno munsi umusavye amavuta, ejo umusavye ibi, ejo ukamusaba ibi. Mon cher, shitojira ahita abona directement yuko nturiho kubwo urukundo, rero kubwo amafaranga, kubwo byo bintu ukeneye. Rero dear sister, gabanya cyane gusaba amafaranga umuhungu mukunda nibo mufitiye intumbero yo kubana nawe, kuko ivyo musaba agusohokane no musigene kuja muri club runaka no buri munsi raguza buri munsi, nawe reka panga kazoza arimve ati ndakeneye kuzomutera iteka, ntange inkwano, dukora ubukwe, twubaka umuryango, vyose nage amafaranga bari kara planningamo. Rero abonye ko kabiri gatatu umusaba mahera buri gihe atagira ifatiro, abona ko bitari bikenewe cyane, ahita abona ko na ofisi yindi ntumbero runaka. So guys, ndabasavye cyane gose ikintu tucigeko cyane, umuntu mukunda igasana kumutahura, ugabanye amafaranga menshi. Okay, ikindi kintu ndafisibazo kimeka kandi cyayo make ndakureka sivyo. Cyanda kurega sivyo. Ngiye kubwanje sivyo. Ilevye shaka umpanurira abakobwa bose ko radukwirikirana cyangwa abazoni kiganiro. Ubampanurire muri rusangi. Urumva ko bakwiye kwitwara mu rukundo n'ibintu bakwiye gukora. Je vraiment ubahanure nyene wo bukoze vraiment nico shaka gusa ngorere. Okay, hama urakoze ko binsavye. Akabazo nubumenga ndakakunze, nyoma ntwaye mikro nitonze waze nibitamukuye. Yago gukora mutinya. Ni atari kwere hama. Najenda umukobwa urumva ushatse kuvuga nje ni hanurerega. Nabagenzi bawe. Gusa ico no hanura abakobwa. Nukuri abakobwa turarengeje vraiment. Umuhungu nyimba mukundana. Umuhungu akubwira ati ndashaka dukundane, sivyo? Ndashaka kuzoba yani mama wanje wakazoza w'abana banje. Nabwo aje kukubera sonanye kuko mama wawe na so wawe na papa wawe bashobora kukumenya akakugurira ikintu cyose ushaka, amavuta, imuzu. None sha ubonye urya muhungu kubera umubonye hamuco jako umudepanse ibintu musabe imuzu Ndashaka kukwezi no ku ramuzanira amara batagirira n'ubwenge n'umutima agaca gucitinga hawo tudatora zigaturanga ko cyumucitinga kandi ico kintu abakobwa bakwiye kucihanura. Ugasanga umukobwa usabye umuhungu imuzu, ibirato, amavuta, ugasanga wara wisiga amavuta nka 2000 cyangwa 1500 ya movise, hama ubonye umuhungu mukundanye cyumusaba ya 20000, sibyo? Igisuku ugasanga ni wisukisha nkuko kwiwanje. Aha ndabonye umujama dukundana ngo ndashaka yo gusuka, sibyo? Rumva kuna kamara maza urucumengo n'umuhungu wabonye acabona yuko umengo kuri amusesaguza kandi nashobora kugukunda, sibyo? Twiyaranje abakobwa tureke guhabukira iby'abahungu, dushake kugira gusesaguza abahungu, sibyo? Kandi umva cyo nokubwira cyoco umukobwa agukunda na gusesaguza, kandi umukobwa uzotwara mu rugo nemera yuko mugenda mu bubare buzimbye ukamugura imuzu ya 150. Umukobwa agukunda nabwo azemera kuzomugurira uzomutwara muri salo buri kwezi.
oya umukobwa gukunda kubwira ati dupange imigambi imumutaye ndandaze agusavye umutaye none wokwanga agusa agusaba ibintu byinshi nyine ko by'akazoza muzofashanya nagusesaguza navuga ati yo sheri tugende gusohoka muri binshi ugasanga kuva avuka nyina nabwo yigeze amusohokana ugasanga ashaka umukora anniversaire kuva abaho nyina nawe yigeze amukorera ashaka uyimukorere wewe vraiment abakobwa tukwiye kwihanura twihanure vraiment byo ndo byirengagiza ubizi ikintu nohereza kariko waze abakobwa n'abana babintu kuri kwimana umve ibaze shaho wihuriye ego no kuri kwimana ibaze wihuriye n'agahungu karaho k'imfuvyi kigorewe se na nyina barapfuye kakawukunda agacata ko nawe akajaja kugacitinga we no kuri kwimana kakariza kigahenga mu mushara wose akora kakuzanira n'abahomba 20 zigahomba nikirato kigahenga utobase ahomvye izo miliyoni akantu karigorewe nikagire fo na ruguru se na nyina yarapfuye urumva ugasanga nk'umukobwa agusavye telefone y'ibumba amajana 9 cyangwa y'imiliyoni ugasanga umuhungu watunze y'ibumba amajana 2 cyangwa ya 50 ayo bari gusaba telefone izindi urumva ko nakamara amazi uzumva ko mukwiye kwikebuka sasa rero wakoze ba TV aho bose muko murankurikirana je nimuze munyankira ico ya turi muri topic waze duhanurana ariko ko twese turakineraniye muri rusange je uje ndondera kamafaranga nanye zishanda nakurondera kibindi niko bimeze ejo bacwe n'uvuga ngo nagucitinze none wabinyeretse Donado give me chichi muri rusange ariko rero debari nziza yariryoshe karagaci munyere yariko mu blague kugira ngo tubanze tugirego twishime ariko debari nziza nshimire abatumire banje banshitse uno munsi batubwira neza yuko antiri umuhungu n'umukobwa umuhungu ni ahemukirwa cyane akababara kuruta umukobwa ariko umukobwa ni wabigaragaza cyane kuko nibo bafise emotion ziri hafi kuruta umuhungu za status I don't love you again ibiki baka fucking sana majambo menshi but uko meze ndibaza ko twese twatahuranye tugomba kwitanaho kandi tukubahana muri rukundo rwacu kugira ngo twiyubare ama deception ntitwiba ama deception tumenye no munsi umwe wese ntumbere abafise mu rukundo akayigirako ego Mr Alice Mivu genda gushime cyane kumwe mama abahungu bagenda nje ko murankurikirana so nagira ndabibira amabanga 3 novuga ushobora gukorera umukobwa mukundanye akishima kandi akabona kuri umutipe romantique ikintu cya mbere umukobwa n'umuntu wa mbere akunda umuhungu amuha umwanya vuze ko mu mwanya ukamuha umwanya ukwiye kuba muri kumwe ikintu cya kabiri umukobwa n'umuntu akunda wamubwira utujambo dusose tujambo twubuki uri mwiza uraberewe undutira bose utuntu nk'utwo nyene umukobwa atumvise turamuryohera hama ikintu cya gatatu abahungu gukunda abakobwa benshi siyo solution ukunda umukobwa umwe avec objectif ofisi intumbero kandi ukunda umukobwa wumva wishimiye umva kuri fier uri capable kuzobana nawe mu rugo gwiwe kumbere ibyo bizobafasha cyane hama ndabashimiye kukanya mu mpare ku following kuri Instagram kandi naje no hanyuma mze mdutumire sizi oya ahavre wani mu rugo kuri Ndaha TV together weekend imana imbere together weekend kiganiro kiraryoshe brema ndashaka tunaize kiganiro ndakiri ibindi bitugane okay ku mazina yanje ni Alice Smith ku batanzi niyo shanzwe nkoresha ku mihora yose Instagram Facebook ama YouTube he bashaka ku following hama tukabanda yadutera inkuru cenge duhandurana murakoze cyane tubamagare gukora subscribe j'aime comment utagwari bavyibagiye garaza na like kuri Ndaha TV muze muri nka makuru ku mwanya kandi atomoye ego tugene na sisi hama tugaruke kuri we iwanje hama turangiza ikiganiro okay hama kubw'ivyo mwakoze kutwakira kandi mani bahezagire cyane ego Bega se mukomeze gusa yatinye no kwivuga no actrice wo marerezi abamukeneye baturonde tuba branche mundondereje nije ndi commissionnaire nizo vraiment hama ikindi ico twobasaba genda umukinyi abanzi baranzi ego hama okay hama anzeza hama jakazina kanje nitwa Cynthia hama nkabanyina muri inyishu media ikindi naco turabashimiye abadukurikiranye mani bahezagire cyane aho muri hose ndaramukije n'abakunzi bacu mani bahezagire big up sana yes
reka nanjye ngaruke nkuko natangwa iganiro nimerewe gutya kandi kirangize nongeye nimerewe gutya ndabashimire bese mwadukurikiranye mvuga ati love story ni kiganiro ciza cyaje ngo duhanurane abajene abapapa abamama abubatse ndetse n'abatarubaka biteguye kubaka kugira ngo mwumve neza yuko love urukundo ni gwiza ntukigangire ngo warakunze urabazwa ariko igangire ko wahuye n'umuntu arakwabaza ariko wihicizere kuzohura n'undi muntu akakunezereza mu rukundo akakwibagiza ya madulere yose wahuye navyo mu rukundo so yani Emma Love mwarimu nkuko bisanzwe umwigisha atwigisha byinshi mu rukundo ko nawe hari byinshi abizi ko abifitiye impamya bushobozi ego reka ndabashimire no ngenda abwiye ko mugira subscribe like share na comment kuri Nda TV mutubwire ivyumviro vyanyu kuri kino kiganiro intererano yanyu irakenewe cyane kugira ngo mutubwiye tumenye na ubukurikira tuzokora iki tuzoganire kuki bivanye n'ivyo mukunda murakoze cyane big up sana